Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe ikaze. Ifaranga ry'u Burundi rirabangamiwe cane. Indege zikorera mu Burundi zaraye zanditse ubutumwa bumenyesha ko kuva uno munsi ata matike yazo hazosubira kugurwa mu mafaranga y'amarundi. Ubutumwa twashoboye kwisomera ni ubwa Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Rwandair ndetse na Brussels Airlines. Ubutumwa bw'izo ndege burasa. Ino mboneshakure nokwibutsa ko igushikiriza amakuru hariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Izo companies zitwara abantu mu buryo bwo mu kirere nyene zikaba zandikiye abo bakorana mu Burundi ko guhera uno munsi w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda 2023 amatike yazo hategerezwa kugurishwa mu madorari. Hari izongera koko bishoboka kugurisha amatike yazo mu mayero. Si ubwa mbere kandi ubutumwa nk'ubwo busohotse. Abo twabajije batwishuye ko kenshi ubutumwa nk'ubwo busohoka mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba ririko rirata agaciro, maze izo ndege zigatinya guhomba hamwe zobandanya kugurisha amatike mu mafaranga y'amarundi. Abo nyene twabajije batubwiye ko iyo ingingo nk'izo zifashwe bihora bituma abagura amatike y'indege mu Burundi bagabanuka cane. Ese guhindura amafaranga ibipapuro ntaco vyahinduye? Aho Perezida Ndayishimiye n'abarongoye BRB batangaza umugambi wo guhindura amafaranga, bari bemereye abarundi ko ifaranga ry'u Burundi rizoca rigira agaciro. Mu mwanya wa mbere vyasa n'ibigiye mu ngiro, mbere BRB itangura kudandaza amafaranga y'amadorari mu mabanki kugira amafaranga mvamakungu ntasubire kubura, kugira kandi BRB ikurikirane neza uko agaciro k'ifaranga gahinduka. Vyahavuye bigenda gute rero inyuma y'amezi abiri gusa? Guhindura amafaranga ibipapuro tuzohava dusanga vyaraje gukenesha abantu gusa ntivyagira ico bimariye igihugu. Ni intumbero yuko abantu boheba kubika amafaranga mu mazu isa n'iyapfuye kubera abantu bataronka amafaranga yabo mu mabanki nk'uko bavyipfuza. Abadandaza twavuganye bavuga ko bashima kwigumiza ko amafaranga menshi kubera bayajanye mu mabanki bitoroha kuyasohora. Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko kunyegeza amafaranga muhira vyari mu mugambi w'ibihangange vyagomba kumutembagaza. Aho haravuzwe cane General Bunyoni. Bunyoni akaba amaze amezi 5 mu buroko, amafaranga yaragizwe ibipapuro apfunzwe. None ubu naho ninde yariko arakora ivyo kwica ubutunzi? Abarundi barakeneye umuco. Nayo kandi Horicome ibona ko Perezida Ndayishimiye akora ingendo nyinshi hanze y'igihugu kandi zitwara uburyo bwinshi. Ishirahamwe Horicome ryishinze kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo y'igihugu ribona ko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye akora ingendo nyinshi hanze kandi zitwara uburyo bwinshi. Mu kiganiro yagiranye na bagenzi bacu ba Radio Bonesha FM, Gabriel Rufyiri arongoye Horicome asaba ko abafasha Perezida Ndayishimiye bokora ivyirwa vyimbitse vyo kuraba ko izo ngendo hari akarusho zizanira igihugu, hamwe n'uko ingendo zose umukuru w'igihugu ariwe ategerezwa kuzijamwo. Naho Rufyikiri avuga uko ariko abona ko izo ngendo zikenewe iki gihe kuko Uburundi bukeneye amakungu
inyuma y'aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu bwasa n'ubwari bwahariwe ivomo. Twobamenyesha ko mu ngendo yahoramwo mu bihugu vya Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kuri uyu w'Imana ko ingendo amaze iminsi afata hanze y'igihugu zifasha mu iterambere ry'igihugu, kuko ngo zihindura ishusho ry'igihugu na nyarirya ngo hari abantu baciyumvira ko Uburundi ari igihugu kitifashe mu by'ubutunzi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Rumonge hari imiryango ishika 100 yimuwe n'imyuzurira y'amazi yasubiye guterwa n'amazi y'imvura. Imiryango ishika 180 yahuye n'ivyago vy'imyuzurire ya Tanganyika yarasubiriye guterwa n'amazi y'imvura mu kigwati co ku mutumba Mutambara cubatswe muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Basaba leta y'u Burundi kubagarukirako bubakirwe amazu yubakishijwe ibikoresho bikomeye. Abo batewe n'iyo myuzurira bari mu miryango 185. Iyo miryango yegeranirijwe mu kigwati c'abakozweko n'imyuzurira y'amazi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara ca Rumonge no mu micungararo yaho. Iyo miryango ikaba yarashizwe mu mazu y'amahema asakaje amabati yubatswe na OIM. Amazi y'imvura iriko iragwa arabangamiye ayo mazu. Iyo miryango ikaba ivuga ko imvura ya mbere yaguye yononye ibitari bike. Abo baba muri ayo mazu bakaba babona ko ibintu bishobora kuyangara hamwe leta itotabara ngo ibubakire amazu akomeye. Mu ndwi iheze intwaro mu ntara ya Rumonge yarahatunganije ibikorwa by'iterambere mu guca imifurege ikikuje ico kigwati mu ntumbero yo guha inzira ayo mazi y'imvura. Amasoko mu ntwaro akaba yaramenyesheje ko komine yiyemeje kubakira amazu akomeye igice c'iyo miryango. Abanyagihugu bari bitavye ivyo bikorwa baraturiye ifuru y'amatafari yabumbwe n'urwaruka rw'umuhari wa Sikuti muri komine Rumonge. Abo bantu bose bahanze amaso leta ndetse n'abagiraneza kugira ngo baronke aho bakika umusaya. Womenya ko iyo miryango yari yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika mu makaritiye ya Kanyinkoko, Nkayamba muri komine Rumonge ndetse na Magara yo muri komine Bugarama ndetse n'ahandi ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Imwe muri iyo miryango yari yamaze imyaka 2 irara hanze mu kigo ciswe Semina kiri muri karitiye Kanyinkoko ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Kivu y'uburaruko buri munsi havurwa abantu barenga 50 bafatwa ku nguvu ahegereye Goma. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa haharurwa abantu barenga 1400 bafashwe ku nguvu mu micungararo ya Goma. Ni mu mugwa mukuru wa Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ivyo bitigiri bitangwa n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu cegeranyo caryo co mu ntango ya Nyakanga 2023. Ku bwa Ousmane Kabore hasanzwe hari umuhuzabikorwa muri Médecins Sans Frontières muri Kivu y'uburaruko. Abo bakenyezi bari mu makamba atandukanye y'abateshejwe izabakikuje igisagara ca Goma nka Burengo, Kanyarucinya, Rushagara, aho Médecins Sans Frontières isanzwe ikorera. Intambara zihuza abasoda ba Kongo na M23 hamwe n'imirwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yatumye hahunga abantu barenga 1,000,000. Abenshi muri abo bahungiye mu bigwati vy'abateshejwe izabo, aho usanga harimwo abantu murengera kandi atasuku hafi y'igisagara ca Goma. Médecins Sans Frontières yavuye abantu 674 bafashwe ku nguvu i Burengo, Rushagara, Kanyarucinya, Eruwame, Munigi ndetse na Rusayo, kandi 360 ni muri ico kigwati ca nyuma gisanzwe kiri muri Bishasha kandi kirimwo abantu murengera mu burengero bwa Goma. Ibitigiri ahubwo bishobora kuba birenga ivyo kubera ko abo baharurwa ni abafashwa na Médecins Sans Frontières kandi basanzwe bari mu bigwati iryo shirahamwe rikoreramwo. Mu kiringo c'indwi zibiri abantu barenga 670 nibo bafashwe ku nguvu bariko baravurwa n'abakozi ba Médecins Sans Frontières mu makambi y'abateshejwe izabo hakikuje Goma.
ku munsi haharurwa abakenyezi 48 bafatwa ku nguvu. Ivyo bitigiri vyerekana ingene abantu bateshejwe izabo babangamiwe cane. Hafi 60% muri bo bafashwe ku nguvu mu masaha 72, bikaboneka ko ico kibazo ari ico kwihutirwa. Nguko uko bivugwa na Kabore. Benshi mu bagiriwe nabi bavuganye na SOS Media Burundi bavuga ko ukuntu babayeho nabi arivyo bituma bisanga mu vyara vy'ababakorera amabi y'ubwoko bwose. Intahe zishingwa zikaba ziteye ubwoba. Nateshejwe urwanje mva ikicanga muri Masisi. Nahunze intambara mfise abana 4 kandi twashitse aha abana banje batagira ico bafungura. Naciye mfata ingingo yo kuja guca ingero. Kenshi naja mu gisagara ca Goma. Umunsi umwe bugorovye nahuye n'abagabo 2 ngeze i Nyiragongo. Barankubaguye baca bankubita icupa mu mutwe. Naragerageje guhunga mugabo baca bansuka ibintu mu maso nca ndata ubwenge. Baragize ivyo bishakira bukeye nisanga ku bitaro. Iminsi ya mbere sinashobora guhagarara mugabo ubu biratanguye kuza. Uko akaba ari kavuga n'amasozi mu maso. Gufata abantu ku nguvu vyarabaye ndanze muri ako gace ka Kongo karimwo imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho yo muri ico gihugu hamwe n'iyindi migwi ONU n'akarere bitarashobora gutuza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe.